Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru zigize ano makuru yacu. Umugwi ujejwe kuvuga ukuri n'ukurekuriranira wongereje ikiringo cyo gukora ku matohoza y'amabi yakozwe mu Burundi bakaba bahawe gukorera ku kiringo c'imyaka 123 kuko abanyepolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro bya politike ngo ico gikorwa bahaye uyo mugwi ntigishoboka. Hakurya y'igihugu cacu naho umushingantahe Martin Fayulu niwe yatowe ngo azoserukire imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Ndasubiye kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye na politike. Ujejwe ukuri n'ukurekuriranira CVR uzosubirira uwahahora ngo ntugitohoje ku kiringo cyo kuva 1962 muri antunge gushika 2008 gusa, ahubwo ngo ugiye gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva 1885 kugera 2008. Nukuvuga ko ikiringo c'inyuma y'2008 gushika ubu atakirimwo. Inkuru tubwirwa na mugenzi wacu Frank Kaze. Hari umugwi warayishizweho n'inama nkenguzamateka hamwe n'inama nshingamateka bikoranye kugira utore abashobora kuja mu mugwi mushasha ujejwe kuvuga ukuri no kurekuriranira CVR. Uwo mugwi ukaba uzosubira wari uhasanzwe uzoheza ikiringo cawo mu kwezi kwa12 uno mwaka. Ariko rero mu gihe umugwi wari uhasanzwe wakorera ku kiringo c'imyaka 40 no kuvuga kuva mu 1962 kugera mu 2008, umugwi mushasha wo uzokorera ku mabi yakozwe mu Burundi mu kiringo kingana n'imyaka 123 no kuvuga guhera mu 1885 kugeza mu 2008. Umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana avuga ko abashinga amateka n'abakenguza amateka ari bo bamusavye ko uwo mugwi mushasha wohera gukorera ku mabi yabaye kuva mu 1885 aravyemera, agasigura ko hari amabi menshi yakozwe mu gihe c'ubukoroni kubera ko abarundi ataho bari bafise bitwara. Umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana arongera akavuga ati ndugure twamugina nibishoboka ko iyi myaka turimwo igirirwa amatohoza nitwofata ko iki kiringo c'inyuma y'umwaka w'2008 arico kimwe na vya biringo vya hariya inyuma aho igihugu kitari kimeze neza na gato, aho inzego zitakora neza nk'uko bibereye nitwokwisubiza inyuma kuko twarateye imbere. Ndugaye twamugina aho abatari bake baribaza ingene uwo mugwi mushasha uzokora kuri iyo myaka 123 kandi wakera wananiwe gukora ku myaka 40 yonyene. Abo nyene bakongera bakibaza aho ubutungane bw'ubu buri kubera abantu babandanya bicwa bagatabwa mu binogo rusangi, abandi bakanyuruzwa, ababikora nibafatwe ngo intahe ibakubite mu gahanga. Abanyepolitike bamwe b'Ibujumbura siko babibona. Umushinga amateka wo mu runani ya mizero y'abarundi Fabien Banshiganino agira ati ico kiringo c'imyaka 123 uwo mugwi ntushobora kukigira ko amatohoza. Kuri we nta buryo leta ya Nkurunziza ifise kugira ayo matohoza akogwe, akagira kandi ati no kugira bikunde ayo matohoza be bobanza gusubiza hamwe n'abakoroni kugira bikunde baronke ivyo bafasha kugira ayo matohoza. Tumukurikire. Icatumye umugwi CVR bawushira ku kiringo kirekire nk'ico nuko bavuze yuko impamvu ari uko Uburundi batakaje intahe yabwo kuva abazungu bashitse mu gihugu, hanyuma n'inyuma yaho twikukiye shinganje amenyesha yuko hari intwaro ngo z'ivyaduka z'amakudeta ku buryo rero mu byari bigoye ko abantu bashikira ubutungane neza. Ariko rero mu ntango raporo ya mbere ya CVR bagize komisiyo yize yari yasavye yuko ukiringo cyo kongerezwa kigasubira inyuma effective nko babivuze ku bakoroni kikazana muri ikiringo turimwo 2008 à 2018 bavuga bati ushikaho tuzobona ko itego shije ku mukono ryongera ikiringo CVR. Uca wumva yuko ico gihari guca habamwo ibya 2010
bya 2015 n'ibindi byose byatumye abantu bangara bagira bati igihugu. Ariko rero umushikiranganji yishuye yuko ivyo bidakunda kuko ngo kuva ico kiringo umugwanyi muhagaritse kugwana muri 2008 ngo nuko hari inzego zatowe abanyagihugu, ngo rero uwo wese yagize ibibazo yashoboye kwitura ubutungane, utabwituye nawe ngo ashobora kubwitura n'ubu bigaheza bukamutunganiriza. No kubwira kandi yuko ndavye ikiringo babahaye simbona ko bazoronka uburyo bwo gushobora gukora ico gikorwa neza, ngo kibi gikorwa gitunganye gikozwe neza n'uburyo bw'igihugu mbona bukene igihugu nyene kiri mu bukene. Byobaye vyiza kugira bikundike babanje gusubira kunga imigenderanire myiza n'ibihugu, ubwa mbere ho bibitse izo mpapuro zerekana ivyo nyene vyagenze kugira bazishikire, nuko baba bamaze kumva kuja inama nziza bakagenda bakazisaba mu bihugu biri mu Bubiligi mu Budagi. Uno munsi sinibaza ko hari umurundi yogera mu Bubiligi ngo asabe ibi n'ibi ngo bironke vyoroshe. Ico ni kimwe. Cya kabiri nuko uburyo amafaranga ntayo mbona mu gihugu yotuma abantu bajya gukora ikorwa nk'ico atamfashanya isabwe, boheza bakora ikorwa kidashitse bimwe byo guca hejuru ntibinjire neza mu mizi. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yahunze nayo nyene abona ko ico gikorwa kidashoboka. Armel Niyongere akabona ko hari hakwiye nyabuna gutangura gukora amatohoza ku bantu bica abantu muri iyi minsi batumwe na Petero Nkurunziza. Tumukurikire. Bijya cyane no guhohotera kiremwa muntu, uravye abantu bashiraho usanga kenshi na kenshi ari abantu bari mu gitigiri cy'abafungwa ba politike baba bashaka kubagirira nabi, kuko umuntu abasanzwe ari mu gihano, nta kuntu rero yosubira gushirwa mu kindi gihano mu gihe bitaba vyerekana neza yuko hari ukwigenza nabi biboneka ku bandi bafungwa canke arenga ku mategeko agenga amabohero. Kenshi na kenshi rero bijya biba kugira bahohotere cyane cyane bafungwa ba politiki. Dutandukire no makuru yacu mu bijanye n'agateka kazina muntu, intumbero yo gushira abafungwa mu buzu bw'ikosora ngo nta kindi bigamije atari kubandanya umugambi mubi ubishe wo guhohotera kiremwa muntu. Ibi bishikirizwa na Maître Armel Niyongere arongo ishirahamwe ry'abakristu riharanira kurandura imizi ihohoterwa rya kiremwa muntu akata. Armel Niyongere akabivuga afatiye ku banyororo bafungiwe mu ntara ya Gitega ahanini bariyo kubera imvo za politike. Akabona ko uko gushigwa mu buzu bw'ikosora biteye kubiri n'amategeko agenga imbohe. Tumukurikire. Isigura yabijya no kwerekana yuko bari kubarondera ingene bacyoza canke bahindura ikungene abantu bari kubarabona ingorane z'u Burundi. Ingorane z'u Burundi ubu samabi yakozwe mu 1885. Ingorane z'u Burundi ni intwaro mbi, nuguhonyanga amategeko ibikorwa na Petero Nkurunziza. Ivyo rero vyanye bikorwa ku butegetsi bwagiye buraba, cyane cyane ivyo bikorwa n'ubutegetsi buhohotera kiremwa muntu, aho bushaka kwerekana amabi yakozwe kera kugira bashobore gutwara, bashobore kwereka abanyagihugu ariko baratwara mu guhonyanga amategeko canke mu kwisunga ibintu vyakozwe kera cyane. Mbega bomenya amabi yakozwe mu 1908 hari amabari karakogwa ubu vyabananiye gutorera umuti, abariko bakora amabubu ntibariko barakurikirana. None bashaka gukurikirana abakoze amabi mu 1908. Ivyo byose ni ibintu byerekanwa bikorwa cyane cyane n'ubutegetsi budakomeye, ubutegetsi buhohotera kiremwa muntu bushaka kwisunga cyane cyane ivyakoze ukwera kugira bushobore kubandanya gutwara. Tuje mu gisata c'ubutunzi mu kubandanya no makuru yacu, umugambi wo gutera ivyamwa mu Burundi wereye abasuma bari mu nzego z'ubutegetsi. Ibyo bivugwa na Gabriel Rufyiri atwara Olicom, akaba yemeza ko kuva uwo mugambi utangura hamaze kunyuruzwa amafaranga arenga imiliyaridi 30. Akabandanya asaba ko abanyuruza ayo mafaranga bo kurikirwa n'ubutungane.
twaranebaguye cyane uyu mugambi kuko n'umugambi bwa mbere byagaragaye ko utiyumviriwe, byagaragaye ko utashobora gushaka ku kintu na kimwe gikomeye kuko wasanga ibiti bitera ku mabarabara bakabitera ku mashuri bakabitera ata kintu na kimwe bita responsabilité umuntu wari wese afise, mugabo bigatwara amafaranga menshi cyane. Ivyo rero twebwe tukabona ko mwishamwe rikome ari nk'uburyo bwo kurya amafaranga. Ndababwire yuko ivyo twatohoje vyovyo nuko habaye maserifacturation, habaye ivyo kurenza birenze urugero, kandi ibi bintu birimo abakuru. Twebwe turazi abantu bo mu gisirikare barimwo, bari mu nzego zihambaye, abantu bo mu ntwaro, ugasha usanga rero binyegeza inyuma y'ayo mashirahamwe, mugabo bagomba kwiba igihugu n'abanyagihugu. Tumaze kubona uwo mugambi ngende uri kuragenda n'amafaranga menshi ategekanywa mu kigega ca leta n'ayandi atogwa, umuntu abona ko ari ibintu vy'ukuri vy'ukuri amafaranga y'abantu n'igihugu, twace dutangura kuza turadenonsa twiyamiriza ibi bintu biriko birakorwa, two twabona ko bwa mbere atakamaro bizomarira igihugu. Tuvuga tuti uyu mugambi ubwa mbere nubanza uhagarare usuzumwe, hanyuma babigizemo ubusuma bahanwe, kuko n'ababandi n'abanyoni kandi ni benshi cyane, bari mu nzego nyinshi gose. Hanyuma kigira kabiri, umugambi ni mwiza, ibe un programme yizwe neza, bayisubiremwo. Ikindi kigira gatatu nuko umuhuza yo proposa ubutungane akabusaba yuko bwokurikirana aba bandi bivya n'amafaranga ya leta, kuko biramurika ko bari benshi kandi bari mu nzego z'igihugu. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD itanga ibice birenga 60% mu buryo bukoreshwa n'ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu n'ibikorwa vya leta. Byashikirijwe n'umushikiranganje Jean Bosco Nduwimana aho hari haramutse haba ibikorwa byo guhanahana ivyiyumviro ku kugene iyo banki ifashanya na leta y'u Burundi mu bijanye n'iterambere. Tumukurikire. Turavye rero twebwe ngene dukora ni banki dukorana neza cyane, kuko imigambi yose dufise ikigenda neza. Aha twavuga nk'ubu amabarabara duheruka guheza amabarabara rya gatanu rya Rukwa Nyamitanga, hakaba n'ibindi bikorwa byagiye iruhande byo twita Traffic Connex. Tukaba dufise ibarabara rya 13 ry'Amakebuko Ruyigi, naryo rikaba ryaraheze kandi twaramaze kurishikiriza. Hakaba ibarabara rya gatatu Mugina Mabanda Nyanzarake, naryo ibikorwa twaramaze kubishikiriza. Aho hose kuri ayo mabarabara hagendera ibikorwa bitwa Traffic Connex biteza imbere abanyagihugu. Hakani barajya 18 tumaze guheza igice ca mbere ca Nyakararo Kibumbu, tugiye tuje ku gice ca kabiri ca Kibumbu Gitega. Hakaba ni barajya 15 Ngozi Nyangongo Gitega, naryo nyine ryashikirije. Kuri ayo mabarabara rero harakorwa ibikorwa bifasha bene gihugu, nko kwibaraja 15 ubu hari ibikorwa bifasha abanyagihugu turakora. Hakaba n'ibikorwa turakora bifasha abanyagihugu kwibarabara rya 18 igice ca mbere kwari birakorwa kuri centre y'Intwaro bibarabara ry'ibirometero 39. Icyo dushima rero nuko iruhande y'ibikorwa byo kubaka ibarabara nyezina usanga ari ibikorwa bindi bigenda iruhande bifasha abanyagihugu byo twita Traffic Connex. Tugashima rero yuko iyo banki ari banki idufasha mu bikorwa byiza kandi byerekana yuko abanyagihugu bateye imbere mu kwiyunguruza no kunguruza ibintu, ariko bituma n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongera. Muri iyi ndwi nyene twashoboye kugira icyo twita negociation, kumvikana ingene dushobora kuraba kuronka amayero kuzokubaka ibarabara rya Rumonge. Tukaba twarashoboye gukorana na ekipe yashoboye kuza, tukaba twarashitse ku ntambwe nziza. Hakurya y'igihugu cacu naho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo yarayitoye Martin Fayulu ngo azoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kwigenekerezo rya 23 Kigarama uyu mwaka turimwo. Martin Fayulu atwara umugambwe Engagement pour la citoyenneté et le développement SID,
akaba yarushije amajwi abandi bariko bahiganira ico kibanza kurikira ingene yaciye ashimira abamwizeye. Les premiers mots qui m'arrivent ici, c'est de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour ce qu'il a fait. C'est son œuvre. Ubwa mbere mbanje gushimira Imana rugira vyose kuvyo yamidukorera. Hama nkashimira cyane kandi bagenzi banje dufatanije urugamba. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu, Mwigisha Matungulu, Felix Tshisekedi, Moise Katumbi, hamwe na Vital Kamere. Ndashimira kandi ishiramwe Kofi Annan mu vyo yadufashije n'ivyari vyoroshe kugira tubashe guhurira ngaha i Geneve. Ubwa nyuma nashaka gushimira abanyagihugu b'abakongomani na cyane cyane mwebwe muri ngaha. Mwebwe musanzwe muba hanze y'igihugu hamwe n'abari mu gihugu imbere. Imana ibahezagire ku bintu vyose mukora kubw'igihugu ca Kongo. Jewe ndumuvugizi gusa w'ingwano turimwo, ingwano y'ubwigenge, ingwano ya demokrasi twarondeye kuva kera. Kuva mu myaka myinshi heze ndemera neza ko ubufasha bwanyu n'ubw'Imana nibagiye abadufasha bose tuzoshika ku nyishu nziza. Nukuvuga gusubiza iteka igihugu cacu ca Kongo. Na byinshi fise mvuga gusa ndi kumwe n'abagenzi byose bizoshoboka ko dutsinda uru rugamba amatora agende neza atarimo akanenge canke ngo abemwo ubusuma kuko abakongomani bakeneye intwari bazokwitorera mu matora yimirije. Abakongomani bakeneye umukuru w'igihugu ashira imbere iterambere ry'igihugu. Twebwe rero turiyemeje guhindura ibintu kugira igihugu ca Kongo gisubire kugira isura nziza mu makungu. Nous sommes engagés à réaliser cette œuvre pour que le Congo cesse d'être la risée du monde. Ni kuri no nkuru dusozere kwa no makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho butaha.